uca utera ivi harya uca umubwira ntutarubwira bimwe ngo yumere aho nyene oya utujambo turi romantike bazigenda mviza akarimbo kari romantike kamwe kugira ubone ko utujambo none sivyo uca ubimubwira ko uravuga nyene nkuka anye bebe ndibuka kera nkiri muto nasoma inkuru z'urukundo mu bitabo gusa sinizera ko bibaho kwiga ukumshuzinga muri we Nifuje ko umunsi mwiza nakuriho gusaba ni kimwe cyonyine gusa. Only one thing, baby. You marry me, baby. Yes, I do. Kwa mbere mu kidasanzwe cyane. Tuzogera ikora umunsi n'umwe ko ni bagyaza akunda kwanje ndagufitiye. Urakoze neza kwanje mukunzi. Yambu cyane uyumva gute Nakanyabuneza kadasanzwe ntavyo bari witeze ukiza mu mutima uruyumva gute d'abord uri kwimvira ibidasanzwe bimeze gute muri wewe bo byari bisanzwe ko twe dufite programme kari ibintu ndamuzaniye kugira aje muri surprise ya proposal turabandanya mu atangaye no kubona ari mama wiwe azanye champagne yo wari witeze yuko vuba ashobora gusaba kubana nawe oya c'est vrai navyo nari niteze yarabivuye yarabihevye kandi byiza ntari niteze kuri keke muri 2025 cyangwa 2026 narifise byinshi ndiko nda planninga kubwiwe yige aheze aje hanze ace master agira ibintu byose arampuza uza umufasha wiwe bitanga kuganira kuri telefone kuri video ndavuga kweri bigi yaronse umufasha rero umufasha wiwe nibwo yabaye sinzi ko nangiye kumena amabanga igituma ndamunezererewe bigije yasanze ndi umuntu mbabaye mvuye muri divorce ntakiyizi ntazi uwo ndiwe ndi mu madrogue ndi mu bintu bibi ariko abona tana iri muri jewe yo kuvuga arambwira ati ngo ndagushiresha ku televizion yo shavugiye urite mu kazi hama bihere sizofa ndavyibagiye hari muri 2017 ndibuka umunsi umwe tuje ko turajya brochette nabo tuvukana ari yakora sigaye ndi mu muryango ako aratubwira ngo rega jangira ngira ubuseriye ndongore candibuka intwengo twatenze kwere tuti monami ibyo bintu birimwo Yes, welcome ladies and gentlemen muraho murakomeye zirakomeze murasumyiriwe cyangwa maramutse bivanye na mpereye. My name is Franny Kasa iyi ni Africa TV sindaguye ikaze bose mu Burundi mu Rwanda butazana muri Kenya muri Congo ibura yari mu guvya bwana vuga manzi nabi Saudi Arabia Dubai Canada America mu gibose ndabaha ikaze today turi kumwe Kamenge Kinama sinigeze kuvuga none tuko turavuga iyo tugiye Kamenge Kinama rohero mutakura mutanga mura ya today turi itariki nziza cyane itangaje cyane iryoshe cyane muri entertainment Ndarongowe nturongogwa ndarongowe nturongogwa byo nibike muri mu kandi jangira ndongogwe oya my people you guys are not ready it's happening my best friend bavyita gutera ivi planter les jeunes planter les jeunes kugira ngo
Veutime m'épouser? Non, toi non. Umusore wacu yitwa Biggie uno munsi yasubiye bwiza uno munsi no munsi wiwe tubane manuka bamenyesha ko ngabayenze muri no misi salamareko kubifaza yuko utazorongora salamareko kubibaza yuko utazorongora none umunsi urageze babe kambrada umeze neza papa watanguye gusa n'abapapa n'ukuri Bayibonye. watanguye gusa n'abagabo Yeah, man. Ubusa neza. cyane gose Ko ndarenze. yes umunsi mukuru mwiza daboro kuri wewe witeguye gute I'm doing great. Bro, agomba shike. Wajya kumupfukamira bro. Biraryoshe. cyane Ngomba making happy, you know. I love. Yastayibagira. Nefise ngabagi. Nkibagira. nako ntibayibika mu mufuko kuno Bagira gute? Bashira. yugumiza Okay. Thank you. You have to be here. aba bantu n'abasazi Biggie niguterera Thank you. umeze neza Yeah, ameze neza. uyu munsi wari umunsi umeze gute daboro Umunsi mwiza cyane. I'm doing great. I'm happy. You know, inyuma y'imyaka myinshi Biggie muri entertainment agira rongore what's nzorongora? ni kuri kumara bari baguteza imisi ngo uzoronka ariko Biggie wari umaze imyaka myinshi vraiment Oh, yapfema. None kubera igadere turabona. kandi ngo abasore bujumbura barongora batevye kubera Oya, bugasi imyaka myinshi. N'imyaka ofete oya habo maze imyaka myinshi muri entertainment. Mu by'umuziki muri sport. Muga pani imyaka yo kuvuka. Imyaka yo kuvuka ndakubwire. Akimbia. oya ntacu iyo mu entertainment uramenye kirenga 10 uri mu entertainment natangwa muri Buja FM, Babuja FM nja muri Black FM irebe ndakwa radio hanze nabaye mu correspondent BBC umva chez BBC Matade FM muri Tanzania muri Congo. Mateka yose ako watongi gusa n'abapapa pe go vraiment Sure? go kabisa Thank you. avyita propose Will you marry me? bamaze kugira entraînement none bakoresha ukwe kugura Will you marry me baby? Eza kabiryoshye mwana. go vraiment Ingene tu uko nateka nini? Je ndi parene. Parene. Urumva ingene bimeze ni gutyo. Turaza guhagarara tumurindira azi. Uza kubura inyuma. Umurindire wiyumvira amajambo mubwira dushakarire. Bimbane mwe twatona amafilme birebe. Birabe ndabibwira birabe. No. Nona tuvuye kuvugana twabarije abagenzi biwe turirimba kunda we wazi yuko aje nyene kugira ngo aguhitane mucomoke mu jindi phase kumbe nawe ugira uprantero geno utera ivi mu gifaransa c'est prantero geno fara nibiki wowe menye ko atavyo wagize nituzi nivyo wagize nyene bavyita va muri video urumva uca utera ivi harya uca umubwira ntuterubwira bimwe ngo you marry me aho nyene oya utujambo turi romantique bazigenda mviza karimbo kari romantique kamwe kugira uboro ko tujambo none sivyo okay ndayitoye ndibuka kera nkiri muto urabona ry'amajambo z'urukundo mu bitabo urayabona uca ubimubwira kuravuga nyene nkuka anje bebe ndibuka kera nkiri muto nasoma inkuru z'urukundo mu bitabo gusa sinizera ko bibaho ushika umunsi wacu canda bibamwe ndakwinginze rero wemere kuba wanje ubuzima bwose gushika urupfu rudutandukanije ucumubwira ko akazina yene umuhamagara jewe ntazi ucumubwira will you please marry me hama aca kwishura kandi akwishuye umva ibi vyose bazobibona mugabo vyamaze kuba wewe uce wiriza kubera bise neza fandike fara rero naba ifo kuca wiriza kugira tubone kuri romantic guy avyumva tubone kuri romantic guy ucugira ndagira ndondere na mushwa repetition rero fata ko jewe ari je ndiwe repetition fukama turabe kubishobora erega hava herayo apfukami aha fukama na abufukama nave biki muri umanya wimva gute daboro ukuntu umanya udasanzwe baro bituga umanya munini wiyumva gute Well, I'm doing great, brother. Metene tukusaba iki cyumvuga hazavuga ibiki. nyine ariko sha turi siri kuri romantique umva gute donc mu mutima sinamajambo uza kumubwira ugira bigo ya braza Nemba neza d'abord. narindira arashitse aketugenda bukebuka arashitse umukobwa wacu arashitse katugende ibintu no kuvyifashe hano onya no kuhameze bamaze kuzinya amatara yose kugira ngo ntaze kubona ibiriko birebera hano onya guma natwe rero this is African TV murabizi rero
no yo Sabona siwe bara muko murezoga baraduhenze siwe baraduhenze Yes baraduhenze yes muko mubona rero anya hamaze gushika abantu benshi abantu baje kugira ngo kumbure baze kumufasha hano onya muko murira rero nuko nyavyifashe abantu bose bamukunda abagenzi biwe famille yose ngo bari ngaha anya nguyu unya ino hano onya bigi ahaje kugira ngo yitegurire umukunzi wiwe wow n'ahantu heza hasa neza agafise kunyene ego mpeta y'urukundo nanze guyatakaye yes nukinga ibintu zifashe hano onya ahantu hasa neza hari amabuji uboneka neza yuko byo rusanzwe uri romantike nkuko cyakibonza gisa cyo kugurura okay iyo ngiki gihaje ego rusanzwe uri romantike buryo kwiriwe cyane more than we think ubu rero tugomba tuyibona nishubuka sorry more hande muhanda ntabwo umuhishurwe ntabwo ameke ntabwo kumhishurwe amiki turanzaye atangura gute umufashe ngiraza gutangura okay undabiri nyine bako arigisha umusore wacu ngiraza aza kuvuga amajambo akoze ku majambo urukundo wabategura uratse mbere mugisha mbere byinshi Siku yangu basi niseme nitasema haya abuza kubura abwora uburo kantu uza kugururira kugira ngo ntuze kuzunguriza kenshi onyegeze ego ikambanze nako cyambona ishuge cyambere gutangura kumishuka imbere ya bage ataramwemerera ataramwemerera azaza kumuha kado y'ishuge imbere ego abanza kumuhishurwe niyo kujya kuri abanza kumuhishurwe imbere ya bage agishika no yari muha kugira niyo surprise au fait tu es là tu es une urumari proche kugira abone yuko nawe ubirabirimwo biraza kumufasha kwiyumva uramuhishurwe ucukenguruka uyu ace aplantarogene okay umukunzi arashitse hano onya ku muntu ariko aramuhamagara abo kandi tabiranye yes umukunzi rero amaze gushika hano onya no kuvyifashe uyu ni umwanya wanyuma kumbure ngahanya mu mutima nk'umuntu aje gutera ivi unyine bwiwe ubunya abafise gupapa muri yo ndetse n'umutima uhagaze cyane gose yes umukunzi ngaharageze no musi nyezina ugira ngo ashobore kumusaba kubana nawe musi nyezina kugira ngo ashobore kumusaba ko yomubera umufasha wiwe kugira ngo ashobore kuronka Eva wiwe kuri uyu munsi yes no musi nyezina turi ku itariki ya 13 yes no rukundo rwiza kuno musi ruza kugaragara hanya muri kino kibanza no rukundo rwiza ruza kugaragara muri kino kibanza yes abantu benshi amwitabe baba bararondera umuntu bakunda mugabo bakabura kuno munsi bigi namusanze muzi mu entertainment araza gusaba kubana n'umukobwa yashimye araza gusaba kubana n'uwo yari yarasengeye imyaka myinshi abenshi atabararonka ba Eva babo ariko kuri uno munsi araza kuvyemera nico kibazo cy'uno munsi araza kuvyemera kuri uno munsi ala umvira nagomba mubeshe inshuti y'umusara eze kaje gutondiko ndamba muranyumvinge na mubeshe nanyumvinge na mubeshe aho pale paki akubande nazo muvisinge na mubeshe benshi barasengeye Eva bino bihe barabisengeye ariko no munsi araza kumenya ko bazokubakana uramuramutsa we deja cinjira aza ko yamaze kumenya ivyabaye baraza akikubona acitangwa kwiga confusinga muri we yes duko vyifashe hano onya muri kino kibanza nige marasubira inyuma kubera ubwoba bwinshi ararize umukobwa hano onya karibu cyane
Uraba umunezero hano onya ararize. Wow, no kubunya byifashe hano onya. Wow. Umunezero mwinshi hano onya udasanzwe amarira kuko navyo yari yiteze kuri uno munsi. Wow. Wow. Yes, bisa neza n'ibintu biryoshe hano onya muri kino kibanza. Yo. Mubaze yo. Ina kuranza nanga. Oh, yes. Nukure ko makeup she. Makeup yakuzivye bebe. Makeup nuyikure ko yakuzivye bebe. Serumu mato panterogenu. 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 Yo. Yo. Nuko byifashe hano n'urukundo rurasa. None biranse no. Bikore mwe urabona muri filme bi. Bijyanye. Yeah. Okay. Okay. Ijambo ni giwe twahotse. Umwanya mwiza. Ehela biki biranse ariko arari. Ntaremera. Sheri urapuyamwe muri bamwe baririmbira nurongaba. Well, thank you. Sifite icyo navuga nini ariko ngize gushimira umunsi wawe umunsi mwiza. Abajamba mbanye makene kico nubwo nshobora gukunda cyane. Wabaye umunezero mu buzima bwanje. Waminduje byinshi, wanyigishije byinshi, watumenyana. Ibintu byinshi cyane, watumenye Imana. Urakoze cyane. No munsi mwiza. Nifuje ko umunsi mwiza nakuyeho. Je gusaba ni kimwe cyonyine gusa. Only one thing, baby. You marry me, baby. Baby, will you marry me, baby? Yes, I do. Will you marry me? Kelele ya kwanza babi harusi wetu. Kwa mbere mu gashidasanzwe cyane. Tuzogera ikora umunsi n'umwe ko ni bagiraza kunda kwanje ndagufitiye. Urakoze neza bwanje mukunzi. Thank you. Thank you. Harusi tunayo na tunatamba nayo. Kari msaibu kauliza mbuze ngo mariage ila hali. Future Mrs. Arenata lihawo. Pale kwa wapi? Pale ndugu yangu. Wa mwanya mwiza rero wa mafoto. Okay. Surprise, surprise. Rekera umukunzi wawe. Urasa neza cyane. Hapa Wajonge be hapo hapo. Nani jacho hivi? Kisoga paka siaje. Sawa paka katikati. uko yapiga picha. Mira neza wewe gusa. Mimi
Yes, nuko vyifashe hano muri kino kibanza n'umunezero mwinshi ubunya amaze kuba yamaze kugira kuko atavyo yarazi ariho kandi akaba yisanze mu bintu vyiza nk'ibiinya mu bintu bisa neza cyane gose nakamwe mwe kenshi ngumfata fata yes, nuko vyifashe n'urukundo ruri kuragaragara muri kino kibanza aho ubona neza yuko n'inyuma y'imyaka myinshi amusengera inyuma y'igihe kinini baraza kutubwira igihe bari bamaze bari mu rukundo tuzanire champagne Bigi twenga Bigi twenga yes ni kwitama ntaravyemererwa kumunwa ntiyemerewe yes nuko vyifashe ibintu bisa neza ukubona neza ko umukobwa yarize kubera umunezero udasanzwe Guyango. mwana kure Bigi birabaye rero ubu vyahejeje kuba rero yamaze kwemera uyumva gute warufise ubwo ko yova vyanga kwanza Baravyo kuko ndabizi muri sina jeje ubwiwanje. wari sure karibu rero kwanza yambu cyane uyumva gute Nakanyamuneza kadasanzwe. ntavyo wari witeze ukiza mu mutima ruyumva gute d'abord wari kwimvira ibidasanzwe bimeze gute muri wewe Bo byari bisanzwe ko twe dufite programme kandi ibintu ndamuzaniye. Kugira aje muri surprise ya proposal. turabandanya mu nyuma turabandanya atangaye no kubona ari mama wiwe azanye champagne atangaye no kubona mama wiwe ari muri kino kibanza kumbure yaje gufasha mu bintu rubanza wow ayongeye kandi kurira oh sorry ihangana yo umunezero mwinshi amarira y'urukundo amarira y'umunezero muri kino kibanza umunezero mwinshi yo Muhe magire. muko mubibona umuvyeyi wiwe gahanya wow bimeze neza wow mama hamwe n'umukobwa hano onya muri kino kibanza ku munsi wiwe wo kumusaba ko bashobora kubana n'umunezero udasanzwe hano onya aho bona neza yuko mama wiwe nawe nyene afise umunezero udasanzwe kuba umukobwa wiwe vuba agiye kurungurwa agiye kubaka ugwiwe agiye kubakana n'uwo nawe nyene rero yasengeye imyaka myinshi ni kuri uno munsi kuri ino tariki wow amaranga mutima amarira y'urukundo amarira y'umunezero kuri bo nivyo biriko biragaragara kuri bo please usutubwire wiyumva gute kandi ubugira kandi inyuma y'undi munezero Ndaryohewe. Sivyo navuga cyane ndaryohewe. wari witeze yuko vuba ashobora gusaba kubana nawe Oya. c'est vrai Navyo nari niteze. Yarabivuye. irera bihevye nta n'icizere ufise muri wewe ariko yo nta n'icizere bigi nta n'icizere yarafise ariko kuri uno munsi birabaye ukiri kuraza muri wewe nta kintu kwimvira kidasanzwe kiza kuba kuri uno munsi Kugenda gufasha urubanza umugenzi wanje. vyonyene urashitse ngaha anya ubona ni surprise bahe gusirprena muri wewe wari wiyumvira ko ari biki bindi utarinjira mu rupango Oya nkibona intebe naciye ndavyibwira. direct uciyumvira ati wow Merci. nibigusavye umwanya munini yinya wo kugira ngo ushobore kuvyemera muri wewe urukundo umukunda bigi urukundo rungana gute Birenze amajambo navuga. wow Arabizi ndamukunda ndamwubaha. Yeah, he mean everything for me. yego yafashe umwanya mwiza wo kugira amajambo y'urukundo agusaba ko mwubana nani umwanya mwiza wo kugira ngo ushobore kumubwira amajambo y'urukundo kugira ngo bamaze kumwemerera yuko mushobora kubana akanyani gwawe Ko byinshi arabizi. Arabizi ndagukunda ndakubaha.
nta byinshi mfise nyene ndamusabira imigisha ntacyo afise nomuha umwana w'umuntu Imana iguhezagire Imana ikomeze yagure urukundo hagati yanje nawe je t'aime trop Bigi wacu nayo romantique ntabira bure Embizu Naragera. anavyemerewe Lo 17. yes Amahoro. Batubwira duhagarenga tuve hariya. Tuge amahoro kandi. Urakoze cyane kumpa ijambo. Kuri umunsi uri hejuru, jewe ntangwe ndabashimira cyane kuba bashobora kwitaba buno butumire bwanje no munsi. Ni ibintu nateguye umwanya muto cyane ubaho. Shimwe no mwigeme ngaha. Waguke bamurara. Ahaguke amurara. my first lady Ubu niwe yafashe kwa kino kibi cyose. Ino kitagwa ikibi canke sinzi. Uyambwiye ngo ikibi. Niwe yafashije. Rero ndabashimiye cyane kuba mwasha kuvyitabira. Umunezero udasanzwe cyane. Nabivuze ko ari ibintu nateguye umwanya muto cyane bivanye nuko iminsi kiragenda. Ibintu bimwe bitwo twategura muzobona mu minsi iri imbere. N'umwanya muto nabiteguyemwo hanasha kubikora ko nk'abageza babwiye ati afise ikintu nifuza gukorera umukunzi wanje umubona ngaha anye ngaha imbere yanyu numwe twahuye igihe kitari gito duhuye twahujwe n'ubumwe niko bavuga tuzwa n'urukundo hama turanavyumvikana ko bigenda neza tunavyemezanya koko tugiye kubandanya urugendo ruturi kumwe nawe ikintu cyamesha kubasaba gikomeye cyane maze mukomeye amashe cyane ko yaremeye ko dushaka kubandanya ubumwe turi kumwe rero uno munsi uno munsi rero narishimye ko ubu munsi witanga hari itangiro rya je nawe nyanganire hari itangiro rya jewe nawe ryatanguye turi babiri twinyegeje turi babiri nyene duhura tuyaga inbox ma telefone hama twe nawe imitima yacu ibiri iravyemeza ko turi kubandanya urugamba hamwe turi kumwe ariko uno munsi nanishinye ko abagenzi imiryango abavyeyi abakina hari yanye yuko bibera ku mugaragaro majamake yuko tubereka yuko canke ndabereka ikiri ku mutima wanje urukundo ndamufitiye kandi ni cekana yuko muri kano kanya nyene n'tariki nyene tugiye tutangura usa nkaho atanga urugendo zatugana imbere rero niyo mpamvu navuze nti sinotanga urugendo kwa vendredi kwa ruzi nta bikozi binye rero ndamushimire umukunzi wanje ngaha ariko haniri kwanze biko ndamushimire yonye shimire umuvyeyi we hajyanye Nanjye baguke mu murabe nawe nyene. Nada kubasa giro aduza amaboko hasi. Uyu wino yambere umuvyeyi cyane. Imbere kwa uyu unye nawe nyabandanya bikora, nanyambere umuvyeyi cyane gose uko kiyaga cyane keshi gashoboka amanura muri vyinshi.
Ndakunda kuvuga ngo bamabukwe bandare kunye twe nawe nta byamabukwe ngaha. Ni mama muhungu wanje ndagushimire cyane gose. Urakoze cyane ku mpanuro. Biraryoshe cyane kugira umuvyeyi nk'uyo kuko usanga rimwe na rimwe si bose bavyifuza ngo si bose babishikako. Nagiye ugira umuntu usanga nyene umengo muhuye umengo ebana munagongana ube gufisa ubwoba. Ariko je duye n'uyu umengo nyene duwe n'umuntu nyene umcuti yanje amba hafi nyagisha muri vyinshi. Ndagushimire cyane warakoze cyane. Kandi byace bituma n'umwana wawe ngaha avuga ati urukundo umuvyeyi wagukunda akwitwara umwana wiwe nawe nje ndagurwa rukundo. Warakoze cyane. Hamanze kuri uyu nawe n'abarambiye yunye navuze ko twakuye iki bo hagiye hagiye kinini gose duhuye n'umuntu navuga yuko twabaye muri vyinshi cyane amba hafi mu bintu vyinshi cyane haba mu bintu nkora agerageza kumbwira ati no tubigira uko tubigenza uko ko ni gake kesho uzosanga umuntu muri ko mu rukundo akubwira ati no nimba ushaka gutera imbere je nawe ifoko ibi bikora ukuntu kuno kandi ugiye kubiravye kakubwiye ugasanga bifise ishingiro. Ivyo ni ibintu bimwe vyatumye mvuga nti no muntu ndabona ko ari umuntu ugacira imbere yanje. Cya kabiri naco yanyigishije Imana. Amen. Ndabona kwivuga cyane abantu benshi akibaza ngo ni blague ariko mugabo ni kiruta cyane kuko niga kuzosanga umuntu akubwira ngo ndashaka kubakira urukundo rwacu ku Mana apfa gutwagira urukundo rwacu ku bantu byo batubona kuko ivyo abantu batubona bo bipfuza ivyabo byiza mu maso yabo ariko mugabo mu Mana yo iravuga ati jewe muri kumwe nanje byose birashoboka. Ibyo byose si jewe wese kubishobora ariko yavuze ati no reka tubikore kandi kuva bimbwiye nabonye itandukaniro kuko urukundo rw'Imana ruraryoshe cyane. Namwe ndabahaye cyane. Ndabifuje kugira umukunzi wanyu abwira ati karibu mu Mana. Rero ndagushimire. Warakoze cyane. Ndagukunda kandi cyane. Ndavuga imbe bagenzi be bavyeyi kandi mazi kwezagire cyane. Ako badefise umugore mwiza. Kandi sindaheza kanaciye ubwenge. Abahora bamutisha ko mwishure. Apawe mwebwe mese. Nakora kubimubwira kenshi umugabo wende bivuze imbe bagenzi biyo ni mujyana. Biraryoshe umugore afise ubwenge. Biraryoshe. Kanaciye n'ubwenge, abaciye ubwenge kandi namwiza. Thank you so much. Hama ndashimye cyane rero sino barandira cyane. Mwakoze kwita butumwe bwacu. Mani bahezagire gose. Nibaze ko nizindi mana ziri imbere muzotwitabira muzodufasha muzotuba hafi uko nyene uko mwabikoze no munsi. Sinzi. Mvame gose neza kuvuga mugari kamagakize nga mani bahezagire cyane. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Kuri uyu munsi ejo mu gihe tuko turavugana yarambye mu gatondo ntiyambwiye ngo uyu munsi ugira umunsi mwiza ngo umunezero ngo umunezero yari bwa mbere abimbwiye. Rero ndashimira Imana ko byukuru mbere umunsi mwiza kandi w'umunezero uri umva sinzopfa ndawibagiwe no munsi w'amateka kuri jewe. Shimira Imana ko yemeye ko uyu munsi ugera kandi tukaba turi mu mugambi w'Imana. Kindi naco ndashimiye buri wese yabaye ngaha, umuryango wanje, umuryango w'umufiance wanje, abagenzi banje ndetse n'inshuti z'umufiance wanje. Nukuri Imana ibahezagire ibasubirize aho mwakuye nimba ari byo mwakoze sindabizi. Nukuri mwumve ko ndabakunze. Imana ibahezagire natwe mukazogira imanza muzotwikoreye ko tuzohaba. Merci beaucoup mama, uri w'agaciro kuba ngeze aha ibi byose. Nukuri yarabifashije ntibyari byoroshe
nk'uko bigiye babwiye biraryoshe kugira umubermere canke umumama ja wobwira ikintu ukisantareze uriko uramubwira ukamubwira mama umufiance wanje bimeze gutya umuhungu turi kumwe yaramfashije byinshi yaramanuye yaranyeretse umuco ya niko ndavuga kucerekeye mama nukuri Imana imuhezagire je ntacyo afise no muha nk'umwana w'umuntu gusa yumve ko umutima wanje umunezerewe byinshi ndabikesha we vraiment kuba sinaza ko bigere kumproposa mu mata mushiriye ko akora sindavyibaza rero ibi byose kuba yabikunze jewe mfata ko abavyeyi banje ari Imana zanje za kabiri rero kuba mama yavyemeye je nibaza ko ariko nakora imbere y'Imana nukuri Imana imuhezagire vraiment nkuko grand sœur uyu n'umu grand sœur mama yamubereye marene rero ndamufata nk'umu grand sœur nkuko abivuze akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu ya nukuri Imana iguhezagire wumve ko ndagukunda cyane ya ikindi naco ndashimiye cyane gose umuryango w'umufasha wanje baranyakiriye ukundi kuntu ntari ndavyiteze hari abantu bakunda kuvuga yo uraza berse bimeze uko muzokwankana urumva bafise ibintu gutya na gutya naho tuvyumva gusa je nizira ko uko byatanguye niko bizohera ndavyizira kandi ntakizohinduka baranyakiranye urukundo ni ibintu nama ndabimubwira nk'ubu tuvuye guhura nawe nkamubwira sheri gutya byagenze gutya afite nagiye guhura nawe ufise ubwoba ariko byagenze neza vraiment ndabishimiye Imana ibahezagire ibagwirize ngaruke kuri bagenzi banje mes copines nukuri Imana ibahezagire Mana yanje sifise nico navuga Steph uri kurarira nukuri Imana ibahezagire uyu afise amadrede uyu nagira ukuboko gutya mubona yitwa Lorraine yarambeshe ko dufise surprise ya mukuru wiwe rero mukuru we ndabizi ko afise umusheri rero nayinzi ko tuzogenda gushigikira mukuru wiwe rero Imana ibahezagire nukuri kwiyumvira gufatanya n'umufiance wanje mukumva ko mukwiye kuba mu bintu vyanje nyene binyereka combien de fois munyiyumvirako ndabakunda murabizi ko mufise ikibazo ndahaba nanje murabizi ko mfise ikibazo buri gihe ndabona presence zanyu nukuri mwumve ko ndabakunze cyane n'abantu mwese abafotographe Imana ibahezagire muko mugorera igikorwa ciza abantu bose hariya turabaramutsa nukuri n'abaduhaye icicaro pare merci beaucoup Isaac jahandazi kubera Isaac pare umufiance wanje Imana iguhezagire ko waranemeye kuzodushigikira ku manza zacu nukuri Imana igusubiza aho wakuye iyo mitima yagutse ikomeze ibagure tugira ubumwe n'urukundo Yesu ashimwe kandi Imana ishimwe kandi nibaza ko atari ikintu cyoroshe kugira ngo umuntu ashobore kuronka icyo avuga kuri uyu munsi ariko nticobura kandi numva ashima Imana cyane kuko umusiguzi yaravuga ngo ikintu cyose Imana yakiremeye igihe cyacu sindabivuze kubera ko nari narihebuye canke nabona kumenga umwana wanje azoronka ariko numva ko
n'irindi teka nyene Imana yongeye kudutera mu muryango byo gusubira kubona ibyiza nk'ibi kandi ibyiza ntari niteze kuri keke muri 2025 canke 2026 narifise vyinshi ndiko ndaplaninga kubwiwe yige aheze aje hanze ace master agira ibintu byose ntivyari vyoroshe ariko narize gushima muri byose narize yuko ikintu cyose uko kije umuntu aragishima uko kije hanyuma ubuzima ntiburi mu mahanga gusa kandi byongeye nimba Imana yarabibateguriye bazogenda Imana ishimwe cyane keke n'umukobwa wanje no donc mu bana n'umwana wanje agira kabiri ntabwo ari ifura n'umuhungu yiga mu Rwanda keke n'umwana wa kabiri Shekina n'umwana agira gatatu Mike n'umwana agira kane n'umwana yagiye ambera umugenzi ntiyambereye umukobwa yambereye umugenzi yaranyumviye kenshi kuko nibaza yuko yataza kunyumvira kuva akiri umwana gushika hageze sinibaza yuko nari kumwemerera kuko nari kuba mbona ko yakomeje kungora kuva akiri umwana hanyuma ubuhoho agiye kugora indi miryango kubera ikagenda nitugumane hanyuma dukomeze kugorana twe twenyene so numva nshimiye Imana cyane rero yinjiye muri relation ya mbere mu buzima bwiwe ikizihekanye fiançailles na mariage nababwiye ko ari umugenzi keke n'umuntu yashobora kumuramutsa mu nzira akamubwira ibindi bintu yaca azambwira uriya muntu n'umuhehesi uriya muntu nuko iyo rero umwana abaye umugenzi wawe nta kintu na kimwe atokubwira kwiga kuba umugenzi n'umwana wawe ni ikintu cy'akamaro cyane keke yambereye umugenzi cyane rwose cyane si umugenzi gusa n'umuvukanyi iyo ndiho ndamushira kuri stati mbura amajambo mvuga kuri we hanyuma kugira ngo nemerere ko umuntu nkuriya ntokubahuka kuvuga mu izina ni ndashoboye guseda kugira ngo mugende gutegura ubuzima bwanyu Imana yaramfashije hari igihe nibaza yuko bariko barankinisha bo bivamwo uko nagerageje kugira ibintu byinshi cyane byose bige naragerageje kumubwira nti naragerageje kumubwira nti umwana aracyari muto umwana ari ku ishuri umwana azagufasha iki mureka abanze aheze amashure hanyuma akore adandaze cyangwa agire ibindi bintu numva kumengo yogenda nyine ari umuntu agiye afise ikintu nyene nawe agiye kwerekana mu rugo agiyemo ariko muri ivyo vyose twaraganiriye kandi ndamubwira nti watufashe decision iga rero ingene ugiye gutegura ubuzima buri imbere navuze nti ntivyari vyoroshe kugira ngo ndamwemerere ariko nta kundi nyene nta kundi gutandukana na keke si ikintu coroshe sinzi Imana izomfasha nyene n'umukonseye n'umukontable wanje n'umugestionnaire wanje n'umuntu ari byinshi biva kuri jewe ariko nakundi nyene naje naravuye kwa mama na papa ndagenda kugira ngo bikunde ndonke keke na Shekina na Muco Imana ishimwe cyane amen amen ndabashimiye cyane turi kumwe ndabashimiye cyane namwe kuba munyizera mukavuga muti iki kintu nimba bitokugora urakwiye kubana natwe
deja mba numva ko ari respect kuri jewe kandi ata kintu cya kashikashi muri ko murashaka kunyereka. Ibintu byose nimwabishira mu muco, Imana nayo izo mu muco muri mwebwe. Ndabishimye cyane, Imana ibahezagiye kandi Imana ibajye imbere, Imana ibagirire neza kandi nababwiye toujours nimwagira fondation uhoraho ntakidashoboka. Si amafaranga yubaka, si ama etaje yubaka, si imiduga yubaka, ariko umutima uri ini niwo wubaka. Communication ibe hagati yanyu, urukundo rube hagati yanyu, mwihanganirane, umwe ave kwa se na nyina uwundi ave kwa se na nyina, mumenye muti ubu rero turagiye kwandi ni mimi na we, turakora iki, turagira iki, kubera iki n'imbere y'Imana muri babiri. Imana rero ibahezagire cyane. Ibisigaye nibaza ko tuzibandanya muri janvier. Imana ibahezagire. Mugabo franchement kuva umunsi wa mbere tumumenya twararyohewe cyane. Twamubonyemwe ubuntu nkuko yabivuze, twamubonyemwo umwigeme aciye ubwenge. Kandi ababaza umuryango wacu turakunda abantu baciye ubwenge. Hari abantu twiganye nga ego, hari abantu twiganye ngaha bicaye hajya barabizi. Turakunda abantu baciye ubwenge kandi turakunda n'abantu bakunda Imana ko natwe turasenga gose. Rero n'ukuri turamunezerewe cyane, nawe nyene arabizi turamukunda gose kandi nararyohewe cyane ko nabonye ava no mu muryango ukunda Imana, ukundana siruta uko natwe turakundana. Rero karibu cyane ni umuryango wagutse, nimwe abana benshi arabizi. Ni ekipe nawe nyene ajemwo abaramplasa twarabagize ubu, nawe nyene azoca yongera mu baramplasa, nukuvuga ngo twebwe isho dutera turacivuna. Turi twenyine ata muntu no hanze duhamagaye. Kwera ko turi benshi Imana yaraduhezagiye kandi turakundana. Rero karibu cyane keke, turakwakiriye. Nibaza ko utazokwidoga mu muryango wacu, abarabizi wawuje mu bwa mbere baza ko yoshinga intahe arabizi uzokwidoga. Rero tubipfurije urukundo rwiza, mukama bandanya bahezagira, mukama yatanguje ivyiza muri mwebwe abandanye yuhira, urubanza rwanyu ruze rugende neza, Imana izigume bahezagira. Twarabatanguriye twe tubimazemo imyaka myinshi, ndone twibazemo imyaka myinshi, nibaza ko nta karorero kabi muzobona mu muryango iwacu. Imana yacaduhezagiye becameze neza, nibaza ko namwe bizogenda neza inshallah. Yego bizogenda neza turavyizeye, mukama bandanya bahezagira kandi mwakoze kutwicarika, twashimye icicaro. Mvuga ati nkene ko mbapa nibwo bwa mbere y'umuntu pari kuba ndaba kene ko no pari sobanura bigenda gute ko hano mu bundi muntu mengo ni ikintu gikomeye cyane gose. Ama ngiye kuraba muntu mengo birakwiye pe, muntu mengo birakwiye bivanye n'ubugezi dufitaniye. Ubwo nyene arampuza uzo umufasha wiwe, bitanga kuganira kuri telefone, kuri video. Ndavuga kweri Biggie yaronse umufasha nuko nkabona discipline muri we, ndafise ukuntu ndaba umuntu nkamubonamwo byinshi. Rero umufasha wiwe nibwo yabaye sinzi ko nangiye kumena amabanga. Niyo mukobwa wa kabiri nari mbonye akunda na Biggie. Uwa mbere ntibyatevye cyane gose, nukuntu yabivuga gusa nyene ntago abishamwe amaranga mutima. Mugo bigeze kuri uno nawe numengo nyene arabyishimiye cyane gose, kumambwira nyene ukuntu ukaguma bivuga afise ubwenge, arubaha ikintu gikuru, avuga kamwigisha Imana kuko ikintu c'Imana ntago nari ndakimuziho. Sinabona kubesha sinari ndakimuziho kuko n'umuntu yitonda arasabana n'abantu bose. Mugabo sinabwa mubone yambaye costume ngagiye mu rusengero canke ngarugure Bibiliya ngasome, ibyo sinabwa yibone. Mugabo muri no minsi sigemo avuze muri Yohana, Yakobo cyangwa ati bya bintu byaraciyemo kabisa. So ni ikintu gikuru nkuko mama ngaya bivuze, urugo rwose foundation y'urugo ni Imana itari imbere ya urugo rwari rwose, Imana itabirimwe rurasenyo. So rero je n'umuhungu wanje mukuru ubu, jewe ndakwifurije amahirwe ubuzima bwawe bwose, muze mubane
muze mushira Imana imbere nkuko nyene madamu wawe yarasanzwe abirimwo nawe kuzanamwo mubandanyirize ngaho. Nta byinshi novuga kweri, nta byinshi novuga kubashimira mwese kwiteka mwaduteye. Urubanza ruracahari kwa tariki 16 Kenzi niho tuzokwishikira nyene mu rugo. Ubwo rero ndibaza mwese tuzohurirayo. Tugira Imana. Twovuga nk'abagenzi biwe turamwishimiye cyane uko turi ngaha twese twako turavuga ati ibi bintu ni irya mbere bibaye ku muntu yiswe ko ari umugenzi wacu, irya mbere tubibonye. Hama ico twomwipfuriza ni ugutera imbere, Imana izimube imbere muri vyose, azobandanye yubaha umuryango w'umugabo wiwe na mama wiwe, kuko je kuva tukimenyana mama we baramukunda cane. Yego, hama ico novuga ku ruhande rwanje, Keke ni umugenzi wanje yambereye umugenzi cane, ni vyinshi vyashatse kudutandukanya ariko ico ndashima Imana ko tutatandukanye kunda. Murakoze. mbwira igituma ashaka tubasengere. Bigi n'umugenzi wanje kuva sinibuka ryari, ariko ngira ndabaye intaye gato. Bigi je yantoye ndahantu habi. Amen. Igituma ndamunezererewe, Bigi je yasanze ndi umuntu mbabaye mvuye muri divorce. Ntakiyizi, ntazi uwo ndiwe, ndi mu madrogue, ndi mu bintu bibi. Ariko abona talent iri muri jewe yo kuvuga, arambwira ati ingo ndagushire shaka ku television, yo shavu ryawe urite mu kazi hama bihere. Sizofa ndavyibagiye, hari muri 2017. Mumve ko kuva uwo munsi gushika ubu ntashobora kundeka ngongwe. Ibishikira vyose abari ngaho nk'umugenzi wanje. Hariho benshi bagerageje kuduteranya baravuga ivyo bavuga. Ndibuka umunsi umwe tuje ko turajya brochette nabo tuvukana hariya ko rasigaye ndi mu muryango. Ako aratubwira ngo rega jangira ngira ubuseriye ndongore. Candibuka intwengo twatenze kwere tuti monami ivyo bintu birimwo. Rero kuba tubibonye bibaye siwe si twebwe ni Imana yo mwijoro. So ico numva nobaha nka kado n'isengesho. Turashobora kubabwira amajambo menshi mwende mukipigana musikirizani. Hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikubereye urutare ngo abizigira uhoraho ngo biyungura misi yose mu nkomezi nshaje. Nigihe mwe mutazoba mufise inkomezi, Imana izobabera inkomezi. Rero kado ngira ndabahe n'isengesho. Imana yavuze ngo genda mu mahanga, ndabagize kuba abavugishwa. Ururimi rwacu ngira ndabature ko amajambo y'umuhezagiro. Sindi umuvyeyi wanyu nta na kimwe ndi, ariko ndiyemera nk'umwana w'Imana. Kandi ndazi ko Imana yashize ububasha ku rurimi rwacu rw'iwanje. Rero mumfashe tuyicubahira Imana, umwe wese ahari bivanye nuko wemera, umwature ko umugisha, ubature ko umugisha, kuko si ibintu tuzokwama turonka. Rero munyemerere kubera ubwo bubasha je ntabwo mfise, umuvyeyi waba ari ngaha azabashire kwibiganza hama dusenge. Sema asante, twasema asante, ewe Mungu Baba, twasema Baba, twasema Baba, twasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, Baba, wewe ni Alfa na Omega, Baba, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Twasema Baba, twasema Baba, twasema asante, ewe Mungu. Ora Mana uri mw'ijuru, turasha imbere y'inyonga zawe.
ijambo ryawe rirambwira neza ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ku bw'izina ryanje mba ndi hagati yawo. Data turagwaye icubahiro ko ari wowe uno musi wadukoranije, twakoranije n'ibwirizwa wavuze risumba ayandi yose ari ibwirizwa ry'urukundo. Uhoraho Mana, turazanye imbere y'inyonga zawe Dieudonne Mana, turaguhereje umuryango mushasha watuyikeze Dieudonne. Father, you the foundation, ibintu byose ngo uhagaze kuri wewe Mana, ngo naho hoze umuyaga ungana gute ngo ntagwa. Mana, turahagaze kuri no mugoroba nk'abajya ngo turakumijambo y'umugisha. Father, ubabere uwa mbere ubabere n'uwa nyuma. Mana, turugaje imiryango yose itava kuri wewe. Mana, turugaje ububasha bwose butava kuri wewe. Mana, ico tubatuyeko n'ukugwira, ico tubatuyeko n'ukugwiza, ico tubatuyeko n'ukumererwa neza, ico tubatuyeko n'ukugubwa neza. Mana, hari vyinshi washize mu buzima bwabo, reka Mana babone ikiganza cawe mu vyabo, reka babone ikiganza cawe mu gutegura imanza. Mana, ijambo ryawe riravuga neza yuko ibwirizwa risumbiye ndi yose ari urukundo. Reka Mana ubaha urukundo bakeneye mu rugo rwabo, reka uzobabere ijya mu vinja fondation bakeneye mu rugo rwabo. Ico twase n'imigambi n'imigabo yaseke mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, twatuye ko bazovyara barondoke, twanditse kirazira ku bugingo bwabo aho baca hose. Mana, turase ko atarutari yaseke ibizoba ku bugingo bwabo, turase ko atazina ryabo rizogaragara mu masacrifice mabi mu izina rya Yesu Kristo. Ariko turashize ko kirazira ku bugingo bwabo, uko abanyisirayeli mwami ngo bashizeho amaraso y'umwagazi ngo ivyago vyashikiye abanyagiputa ntibi byabashikira. Amaraso y'umwagazi w'Imana, amaraso ya Kristo niyo dushize ku bugingo bwabo. Mana, turasi kitava kuri wewe. Mana, twatuye umugisha. Mana, ibigega vyabo bizivyame vyuzuye, uzubarinde kubura ifu, uzubarinde kubura amavuta, uzubarinde Mana icari co cose kitava kuri wewe. Ariko tubatuye ku mugisha, tubatuye ku munezero, tubatuye ko amahoro, tubatuye ko kugwira, tubatuye ko kugwiza. Aho bazogenda bazobitara ryaka, baze birukana umwijima aho bashitse. Mana, babera karorero rwaruka rwinshi ruri nyuma yabo. Mana, uvuga ngo n'igihe mba mutaravuga ngo mbazi ivyo mwifuza, kandi twe dusenga muri make, ariko uhoraho Mana wowe ukaduha vyinshi, ukatugerera uko wewe nyene ubishaka. Reka mwami Mana ubaha ivyo bakeneye gusumba ivyo twebwe twifuza, ubagirire neza, ubahunda imigisha. Mana, hezagira umwe wese ari ngaha, hezagira umwe wese ari muri kino kibanza, abubatsi zabo zikomeze, abariko barategura ubane nabo, abatararonka Mana ubarose umugisha wawe. Mana, ugaragare ku muntu wari we wese ari muri kino kibanza. Urakoze kuri Imana yumva kandi kishura, urakoze kuri Imana ikora, ngo tubisenze tuvyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibagire neza, Imana ibahezagire. Murabitwa ndabakunda sana, murakoze.